Bose kuba bamwe mu ndongozi bahitamo kuja gukora indandazwa ntibishobora kuba biva no kuba bahembwa duke tutagikwiranye na kino gihe tugezemo. Ubuhereye ahatariho ikibazo, abarongozi bavuga yuko basaba yuko abantu babatora bavuga ko bafise vision. Ni gute none bahashitse basigura ngo bahembwa make ntagira baba babizi. Barabizi bamenya bati iki gihugu turazi ingene cifashe, turazi abantu ingene bahembwa, twe tuje kwitoza kubera tubona inyishu. Iyo nyishu nimwe uvuga uti ngiye kuzoshira inguvu ngaha, igihugu gishore vyinshi, igihugu kironke vyinshi vyinjira, hanyuma ejo abahembwa nzobahemba uku. Wategeza kuvuga uti jewe warongoye imbere yanje yaravyononye, ubu je ndahagurutse kugira ngo menya aho nzoshira uburyo ubu n'ubu, ibi bizana umwimbu ndabiteza imbere, turonke ibisohoka, hama ibiza kwinjira bidutume tugura ivyo tutari dufise. Nivyo bizokuraho wa mujinya wabari gushobora gutanguza intambara zikurikira kugira wubahumuriza babwira uti nta kamaro ko gusubira kujyana. Heraba ndiko ndabitunganya. Abakeneye kwiga bakiga, abakeneye kurima bakarima neza, bakeneye amase bakayaronka, abakeneye kudandaza bakaronka imitahe, mu mabanki bakagabanya amatodo credit, bagasubiza ivyo baronse. Aba bantu badandaza ku mabarabara bakumva yuko babikora neza, amategeko agatunganywa, ntagira umupolisi aza kubakubita amadolari 2 mu myaka 10 nyuma yaho 1986. Idolari rimwe ryavunjwa hafi miliyoni 6 z'amazayire. Ivyo rero abantu nuno musi umengo bo barondera amafaranga aho kwibaza kurondera kimwe navuga satisfaction, gushitsa ibinezera abantu. Umuntu umudugirije umushahara yahora ahembwa 200,000 umuhaye umuriyoni, umuceri wahora ugugwa 3,000 uciye ugugwa 10,000, none wamudugirije iki? Ikibazo so gutangura kuduza amahera y'abantu, nuko ubasha bwo gushobora kugura ico kintu bipfuza. Nico gituma ndabikubwiye abo baganga abigisha bariko baragenda bata ubuzi, jewe ndabatahura. Ntushobora kuba ahantu ufise ubumenyi ataco bukumariye. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza, ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza, indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza? Ibi rero hari uwabimenye kare, maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore, n'inzu nziza igezwe iri mu rupango rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi, kuko barabateguriye iyindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzozana valizi yawe yonyene, kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha, hepfo yo kwanica yezi kugindwi, aha akayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya 138 amajana 368 9 amajana 11. Ubaheza ukarota neza. Okay, yes, reka turamutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Mwahisemo neza kudukurikira, je ni Omdisha hanyuma kuba mbonye ijya mbere kumbure niko no bibwira. Ama uno munsi dufite umutumire n'umuhinga mu bijanye na macroeconomy cyangwa mu bijanye no kugwiza ubutunzi bw'igihugu. Niyo mutumire akaba kandi asanzwe ari n'umunyepolitike. Francis Rohero asanzwe arongoye n'umugambwe FPI. Niwe tugiye kuganira ku bibazo bitandukanye bilaje ishinga abarundi ku bijanye n'ubutunzi. Hano no munsi turaza kuyibanda ku bijanye na commerce, ubudandaje. Ariko harimo ibibazo byinshi no munsi, ariko haravugwa ibibazo by'ibitoro kandi bimaze igihe bitaratorerwa inyishu. Haravugwa kandi ibibazo bijanye n'amabuye y'agaciro, amafaranga avamwo hatarabona ikico bihindura mu gihugu. Haravugwa kandi ibijanye n'inzoga bavuga ko ziriko zirica abantu, izo bita beshi ubusara bwayi n'ibindi. Ivyo ni bimwe mu byo tugiye kuyaga na Francis Rohero. Tugwikaze cyane. Mwaramutse neza, wagize neza kuntumira no kumpaka ryo gusubira kuyaga n'abarundi. Ego. Musanzwe murongoye umugambwe FPI cange Paternité des Patriotes Ineza. Muri mu mwaka uza muzoba muri mu matora nkuko yini migambi irike biteguye. Nibaza ko umugambwe umaze kuja
mu rugero rwo gushikiriza ivyo ushoboye kwitoza ni kimwe mu bintu bishoboka rero sovaye ko twitegura ubu twiteguye kuva kera igisigaye no kumenya yuko tuzoshitsa ivyo turiko turakora ivyo rero mu minsi iza muzobimenya iruhande yuko murongoye uwo mugambwe musanzwe mwarize ivyigwa bijanye no kugwiza ubutunzi ivyo bitangira economy politique uravye muri kino gihe uburundi hari abavuga ko buri mu karere keza kari gutuma butera imbere mu buryo bworoshe ndavuga hanini ku bijanye n'ubudandaji kuba uno munsi uburundi bukibananye buvugwa buza mu bitigiri vya mbere by'ibihugu bikenye abarundi benshi bakaba baja kurondera mu mahanga uburundi bigaragaza ko amarondera ari make ivyo kuri mwebwe bisobanuye iki bisigura kubura uburongozi butahura ivyo bwategerezwa gukora mu bisanzwe mu kintu ca mbere gituma igihugu gitera imbere no kuronka uburongozi buzi ico bukora abarongozi bafise vision bafise ubwenge bwo gushitsa ivyo bariko bararondera kandi bazi ijambo bakunda kuvuga ngaha anyi mu kirundi rishasha ngo kuvyaza umusaruro ivyo bazi turi mu karere karimo abantu benshi bakeneye ibintu byinshi uravye nk'igihugu ca Kongo ivyo gikeneye ibihugu vyacu byose nta na kimwe kibuze kugira ibihugu vyacu bishobore gutera imbere ikintu cyonyene kinaniranye ni kuronka abarongozi batahura ivyo barimo rero iciyo kibuze nta na kimwe gishoboka kuvuga ko ibihugu bifise ubutare bifise bishobora kurima ivyo ni ibintu bikorwa mugabo hakenera abarongozi babitahura bazi ico bivuga batirukira ivyabo kudandaza no kugira utwabo ivyibare mugabo bumva ati ibihugu byacu turashaka kubikorera bigatera imbere ngici ikintu kibuze ico no kwita leadership visionnaire ishobora kumenya ivyikora mu gihugu nico kibuze tukiri muri ico gisata c'ubudandaje imbere yuko muza kutubwira ku nyifato nziza canke ku migambi yatezwa gushikana uburongozi kuzana iterambere buzanye nabo barongozi bega burya ko hari ibihugu mbere ngira no ngahi wacu ko muri birimo bishika umurongozi akaja akayobora igisata runaka canke igihugu muga kavaho iterambere ritabonetse none byo uvuga ko yahagiye ta mugambi numwe guteza imbere igihugu afise umugambi abantu ngira ngo wari kuravuga ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu wabivyise macro bitandukanye na micro no kuvuga ubutunzi bw'umuntu ubutunzi bw'umuntu bufatiye kuvyo we abayipfuza nivyo afise nivyo ashobora kuronka hariho ico no kwita equation kugira umuntu bamenye ivyo afita baraba ivyo yafunguye nivyo ashobora gusigara akaziganya canke ngira ngo nico ashobora gusaba nk'ideni iyo naho tushitse mu by'igihugu biriyongera ntibiba bigisa n'ivyo umuntu rero iyo kenshi bavuze ngo imigambi abarundi imigambi y'igihugu benshi bayifata nk'umuhingo ni imigambi y'umuntu biranashika yuko banavuga ngo turavye naka ngo ivyo yakoze ngo kwari umutunzi ngo yoteza imbere igihugu ntaho bihuriye na gatonye guteza imbere igihugu no kwiteza imbere ntibisa ni equation zibiri zidahuye na gatonye zidasa none woteza imbere igihugu ama nawe ugasigara atamikoro aboneka ufise amikoro nibita no gutunga umuntu arashobora kubaho mu buzima neza atiswe umutunzi canke umugwiza atunga kuba uri umuntu wewe ugashobora kugira akabare ugashobora kuba woroye impene canke ingurube ugashobora kuba ufise imirima ntibivuga yuko baguhaye igihugu cyo gitunganya neza nta namba hariho n'abandi bantu benshi batunze batorongoye ibihugu byabo neza biratunga muhiri wabo batigeze batunga inka nimwe canke impene nimwe umva ntibisa urugero rwo gutunga ivyiwawe iwacu nkuko bavuze muri FPI nivyo twita bica muco bita ubugabo hamwe umuntu uvuga uti urya muntu n'umugabo aratunze umugore we n'abana biwe nibi arafise ico yiha niwe mugabo iyo ugeze kumuvya kurongora igihugu hakenerwa ibindi bita ubuntu urugero runini nyago kwiyumvira uti uno musi sindaba umugore wanje n'abana banje ndaba isinzi ry'abantu bari Nyanzarake bari mu Rutana bari mu Kirundo bari hehe abakozi bose ba leta abadandaza bose bica bija kure hakenerwa amategeko kuyatunganya neza ngo abantu ntibabo busimbira hamwe gutunganya ibikorwa byose kugira ngo bibe magiriranire
umenye uti mbega abarima, aborora, abadandaza, abariko barabitunganya mu buzi bwa leta, bose ndazi ico bariko barakora niyo biza gushika. Umva biratandukanye n'umuntu yavyutse aja gusumira umugore we n'abana biwe ku mugoroba bakicara avuga ngo biratunganye. Ntibisa. Ni ikintu rero kiriko kiragora no ngaho iwacu. Abantu benshi bagiye mu butegetsi, benshi baja kurondera ico bagaburira abana babo, baja kuronderayo ico bagaburira umugore wabo, baja kuronderayo parcelle bifuza, baja kurondera ibintu ngo bizobatunga nibahava. Muri no misi ndakunze kumva abategetsi batari bake bubahuka kubwira nk'abantu ngo je naho nzobivamwe ngo sinzobura iconrya. Ijambo kurya rikagaruka cane mu majambo umurongozi avuga, nk'uko umenga igihugu ni kurya, ntiyumvira kugitunganya. Nivyo rero mba mvuga ntibisa na gatonya. Ni muri urwo rugero nibaza rero mu kiganiro uko tuza kubiyaga, urugero rwo gutunganya ivyo by'ubudandaji, rwo gutunganya ibiriko birakora, ingene biba magirirane, nico no musi tugeneye kujana kw'abantu. Twarigeze no kumva muri no myaka abantu bose bubahuka kuvuga ngo umuntu atarugwanye, ngo umuntu atari umusirikare ngo ntiyorongora igihugu. Ukamengo kuba wambaye amapete birahagije kugira ngo uteze imbere igihugu. Ni ukuvuga ko abantu ubwoba bafise ico bigeze kubura nico conye batahura gusumba gutahura igihugu gitera imbere. Nico zoguma hahandi. Iki gihugu ntikizokwama mu 72, igihugu ntikizokwama mu 93. Iki gihugu kigeze aho kigomba kwigereranya, kivuga kiti mbega Korea yatunze imbere gute, mbega Singapore yatunze gute. Ntitwame hahandi ahantu hose ucaho handitse ngo ntitwibagira ibi nibi nibi. Mu bisanzwe kahise kategezwa gutuma twibaza tuti mbega abarundi twapfuye iki. Abarundi mu bisanzwe ntitwapfuye ubwoko, ntitwapfuye ubuhutu n'ubututsi, twapfuye kudashobora guhaza neza abantu. Igihe rero umuhutu cyangwa umututsi aja ku butegetsi, abantu bakicwa n'inzara, ubutegetsi bwiwe buba mu magorwa, buba prekere yamayicura bamukura. Ubutegetsi kugira ngo burambe ni ukumenya uti mbega abantu nabahagije. Abatutsi bafunguye, abahutu bafunguye, baronsa akazi, bavuwe. Ngici c'intwaro zibagirwa zigaca ziguma inyuma aho kwiyumvira kazoza. Uno musi rero umuntu atunganya igihugu no kuba yibaza ati mbega nimba hari abantu bariko bararima ni bangahe, baragaburira miliyoni 13 z'abarundi. Mbega niba ndi bariko baravura abantu, barashaka kuvura miliyoni 13 z'abarundi. Abariko barorora, abariko baradandaza, abariko baratwara ibintu n'abantu, barafise imiduga ishobora twese kudutwarika tuja niyo dukeneye. Ngivyo ivyo bizana ico nari kwita satisfaction économique. Umuntu ni ryari atagira ivyo yicura, ni gihe mu gifaransa ashobora gusatisfeza, guhaza, gushimisha ivyo yifuza. Igihe rero uri umurongozi uja muri urwo rugero uvuga uti mbega abantu bose nashimishije ivyo barondera, biba biruta birengeye umutegetsi avuga ngo je ntaco mbuze, ngo je iwanje ngo ibigega biruzuye. Nta namba ico sico bagutumye. Ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza narumva ko n'ugerageje gukora ivyiwe barayarapfungwa gahanwa. None je kumure ndiko ndakubaza mu gishingo c'abariko ndadukurikira, kumure tutaza amategeko. None hari itegeko rya leta ribuza umukozi wa leta kwikorera ivyiwe cyo kudandaza. Yego cyane, ngira ngo igisata c'amategeko no kutace tukivuga sina bifashe ku mutwe. Mwibwirizwa shingiro hariho muribuka yuko nk'akarorero abantu bagiye mu mabanga yose y'igihugu akomeye babasaba ko bamenyesha n'amatungo bafise. Hariho amategeko yerekana neza yuko abuza abari mu bibanza bikomakomeye vy'igihugu kudandaza. Nibivuga yuko gukora imyuga ibiri mu butegetsi uzi neza kudashaka kuyikora ngo heze ngo ushimishe n'abanyagihugu. Na cane cane yuko ushobora no kuyikora ikadindiza abandi babikora. Nibi tubona yuko umwanya wose uzawumva abarongoye igihugu bose bariko bavuga ngo bariko baradandaza, bakanabwira abantu babahimiriza ngo nta mukozi wa leta ngo azopfa ngo ateye imbere ngo atadandaje. None agiye kudandaza babadandaza bukuri bo baca bagira gute? Igihe hari washinga amatagisi, igihe hari wa ategekanya abaza kurondera amakori, igihe vyinjira mu gihugu ashaka kubikora n'abandi bariko barabikora, ivyiwe ninde abigenzura, ninde agira control. Igihe bwa buntu bwagabanutse, abantu bose bavugwa ko bariko bariba, ni giki kitwemeza ko nawe atari kariba. Ivyo rero iyo bimeze gutyo hari amategeko abibuza.
si vyiza yuko abasirikare abapolisi abantu bose baba bari muri ivyo. Hategerezwa kuba abantu baba bariko bararima, abadandaza, abatwara ibintu n'abantu n'abacungera ko ivyo bintu bikorwa neza. Ariko nk'ico twita service publique iza leta usanga abantu bakora nk'amasaha 8 yasigaranye amasaha menshi ari libre, no umuntu agiye gukora utwiwe ikosa riri n'imbuto twiwakora atabindi tubuza. Mu bisanzwe tuvuze ngo umuntu agiye gukora utwiwe, hari ikintu tutaba twashitseko. Igihe mu gihugu ibintu byose byo bitunganijwe neza, abariko barabikora bakabikora biringanijwe neza, uwo sanga uwo muntu aje gukora utwiwe akora tumwe two gusahiriza dusanzwe, mugabo ataje gukora bya bikorwa remezo. Washaka ibiza kwica sutwe twiwakora. Ni gihe twumva yuko nk'umuntu ariko atunganya ivy'igihugu ugasanga niwe ariko araja kwinjiza mu gihugu ivyo vy'ibitoro, ugasanga niwe afise amakamyo ariko aratwara inzoga mu gihugu, ugasanga niwe ariko arakurikirana ivy'imiti yinjira mu gihugu. Ivyo bintu by'urudandazwa runini nivyo wise gukora utwiwe. Ibintu remezo vy'amasoko ya leta akomeye, uzi neza ko umuntu mu kugira babimuhe baraba yuko yashimishije ibijanye n'amategeko, nivyo wise kugira utwabo. Nta namba abantu rero bariko bararongora ibihugu, ivyo bokwita ivyabo nofata ko ari ibintu bito bito bibasahiriza mu bintu bisanzwe, mugabo ntivyo bari ivyo bintu shingiro vy'urudandazwa vy'ibikorwa byose bigungira ko ahubwo bakabibuza ababishoboye. Aho rero ni amategeko aza kugira ico abivugako. Uno munsi imyaka irikira bingahe hari iki kibazo c'igitoro, ariko imvo nyamukuru ituma kibura niyo munsi umengo ntiratahurika neza. Tufate ko habuze amafaranga yo kubikora, habuze ishaka, habuze abo bikora, ibintu nyezi navyo babipfira kubera ico gitoro catumye n'ibindi byinshi bica bigenda bigora. Muri iki gihugu twarigeze guca mu ngorane zirutaha, igihugu cugaranywe. Ico gihe bavuga bakoresha ijambo ryitwa embargo. Muri iki gihugu bitoro byagumye biboneka. Nivyo umuntu arashaka kuvuga ati abantu ntibari bwagwire nk'ubu 95 na 6 abarundi bari hafi miliyoni 6 gusa. Umuntu n'ibisagara ntivyari bwa binini nk'uko n'imiduga ntiyari bwabe myinshi. Ntitwakenyera ibitoro nk'ivyo twokenera ubu. Mugabo nimba bitakenye ico gihe imbibe zugaye, naho haba hakwiye kuba icigwa twibaza ati bigenda gute, mbega amahera agugwa ibitoro avahe. Nuko yuko iyi gihugu gifise ivyo gishora. Kera Uburundi bwa buriko burashora akawa, Uburundi bwa buriko burashora icayi hanze, Uburundi bavuga ko bushora ibintu bito bito bitandukanye. Twarageze n'urugero amashugwe yasohoka muri iki gihugu mu ntara za Cibitoke, kumva ngo amashugwe ngo araja hanze n'ibindi byinshi. Twarigeze aho iki gihugu gifise bike bigashoka neza bikinjiza amahera y'agaciro. Ayandi mahera y'agaciro abaza kubera imigenderanire y'igihugu n'ibindi bihugu, aho igihugu kironka imfashanyo. Turacari mu bihugu bishobora kubaho kubera imfashanyo canke amadeni, nta bara ririmo igihugu kirondeye amadeni. Ivyo byose no kuvuga yuko iyo byinjiza amahera y'agaciro nivyo bituma igihugu gishobora naco kugura ivyo cifuza. Mu byo kiba cifuza nibijanye n'amasoko ntangaguvu, nibitoro canke bishobora kuzana umuyaga nkuba, nibiba bikenewe nk'ama mashini, imiduga n'ibintu igihugu kiba gifise kigura. Ivyo bintu rero barabishira mu byo bita umunzane, hamwe urabuvuga uti mbega ivyo nashoye hanze nivyo nipfuza umunzani uhagaze gute. Ivyo sohoye birashobora gutuma ngura ivyo nipfuza byose hanze, niko mwene uwo munzani bawusoma. Iyo rero ivyo sohora wewe biri bike cyane gose gusumba ivyo ukeneye, urumva umunzani uca umanuka cyane kuvyo ukeneye ntibishobore kuza. Iyo hagiyemo rero n'ubunyonyezi ko natumwe dukenyi wari ufise, natumwe baguha mu madeni, natumwe bagufashisha, twose duca tuba ikebero ry'abantu 2-3 bakenya, urumva ntusubira kuronka ca gitoro. Ikibazo rero naho gihagaze. Byumvikana ko Burundi no munsi turasuma cyane gusumba gushora. Yego cyane. Nukuvuga yuko urugero twari ko gushikira ivyo dushora mu 94 na 5 turi mu ntambara, ivyo twashora mu myaka 85 uno munsi usanga turi munsi ugeranije n'abantu ko tungana. Hariho kera umutegetsi w'isi
mu Bushinwa yitwa Mao bigeze kumubwira bati abashinwa ko ari benshi ni intambamyi y'iterambere nabagira ati yo Bob intambamyi gute uko tuba benshi niko tugwije umwimbu tumererwa neza abantu bavuga bati arabesha mu myaka ishika 30 nyuma yaho byarabonetse ko igihugu cy'Ubushinwa kuba gifise abantu bitari intambamyi na gato y'iterambere nubo yuko iyo mubaye benshi mumenya muti mbega twoshora iki twokora iki nubo yuko abashinwa barageze mu rugero bavuga bati jewe nyimba shoboye gukora imbombo ngakora imbombo zishobora gufungura abashinwa bose cyane nshobora guhereza isi yose muraja ahantu henshi mukabona ibintu by'ibikinisho byo bita amajuwe abashinwa nyimba bagira ati twe turashobora gukora amajuwe ajya amatara mubona yo kuri Noel abavuga ati tuyakore mu gihugu mu isi yose nta numwe atazoyakenera avamwe amadolari ni ivyo babwira nti kuba benshi isi intambamyi rero igihe twebwe dufate yuko kugwira byo bintambamye nuko tudafise ingene dutahura ivyo dushora ivyo rero byategerezwa kuba uruhagararo rw'abarongoye igihugu ivyo rero si ibintu usomangiza abanyagihugu ngo nimwimenye na mareta ni Mao yabibwiye abashinwa arabereka ingene babitunganya leta ikavyorosha si ibintu bwira abantu ngo nimwimenye ngo nimuvyironderere na mareta atunganya ivyo bintu agaha abantu urugero rw'ingene bashobora kubikora gutunganya ibibazo by'ubutunzi nico kiza imbere gusumba kuvuga ngo je nabikoze ngo navyikore ngo nibandabireko iyo umuntu arongoye igihugu iyo abantu bari muri leta ntibabatuma kuja gukora ivyabo ngo batanga karorero babatuma kuja gutunganya ubutunzi bw'igihugu kumenya ingene mahera y'igihugu aboneka ingene wa mwimbuza gutuma byaba ivyimbuwe nka kujya kwa kawa icayi n'ibindi byose ukamenya uti biriko birakogwa byasasiwe bizozana umwimbo ngana uku mu nyuma ugashira ko bijya byose tuhora tuvuga bijanye n'ubutare n'agataka mbega umusenyi amabuye y'agaciro ivyo bintu byose byacukuwe mbega ibintu byose biriko birakogwa nk'ibi byose bijanye na tourisme bizana amahera ngana iki mu gihugu tuyashora gute kugira ngo natwe turonke ivyo dukeneye nivyo rero mu urongoye igihugu ategerezwa kuba ariko araharura imbere yo kubwira abantu ngo je ndafise ivyanje ngo je ntaco mbuze yategerezwa kuba ariko aribaza ati mbega abadandaza bashika umuriyoni bari mu gihugu bariko bakora gute baronse imitahe baronse iyo barangura baronse ivyo bashora bagabanyirijwe amatagisi kugira ngo baduze urugero rw'ivyo baronka kugira nabo ejo bazotanga amakora asumbirije ngivye ibintu biteza kuba biraje ishinga uri karabitunganya muri kigero wavuze cyo gutunganya igihugu ikiza imbere suva ngo ivyo ufise ni kumenya abinjiye mu rugero rw'abatanga kori uko bangana no kumenya ko ikori baritanze bamaze kuronka ayobo bari kwifuza ikori rigatangwa ryoroshe ngivyo ibintu bituma ibihugu bitera imbere ariko kukumbure uno munsi kuba bamwe mu ndongozi bahitamo kuja gukora indandazwa ntishobora kuba biva no kuba bahembwa duke tutagikwiranye na kino gihe tugezemo ubuhereye ahatariho ikibazo abarongozi bavuga yuko basaba yuko abantu babatora bavuga ko bafise vision ni gute none bahashitse basigura ngo bahembwa make ntagira baba babizi barabizi bamenya bati iki gihugu turazi ingene cifashe turazi abantu ingene bahembwa twe tuje kwitoza kubera tubona inyishu iyo nyishu nimwe uvuga uti ngiye kuzoshira inguvu ngaha igihugu gishore vyinshi igihugu kironke vyinshi vyinjira hanyuma ejo abahembwa nzobahemba uku nayo uhereye kuvuga ngo ko bahembwa nabi ncanda bihindukiza none wo inyishu wabagiye kwita mu baja gutukurongora igihugu wabikoreye iki uno munsi ibihugu byacu ngaha muri aka karere biriko bitwagwa n'abantu bagiye ku rugamba bagenda kugwana ngo bagomba bakiza ibihugu none ni gute bose birakuza kubwira abantu ngo urumva ngo ntibikunda ngo tugira ngo tuvyitemo ko byatunaniye ahandi ntibariko barabishobora ni henshi ibihugu biriko biratera imbere rero mu kurongora ibihugu abantu nibamenye ko birigwa umuntu ntagurukana ishavu ngo je ko nshavuye ko banaka batwaye nabi ngo ngira mpaguruke n'ishavu ngo ndabihindukize ucuja kuvuga ngo nananiwe ngo ndiko ndondera ivyi wanje ngo uzokora ko nzomwereka oya wategeza kuvuga uti jewe warongoye imbere yanje yaravyononye ubu je ndahagurutse kugira ngo menya aho nzoshira uburyo ubu n'ubu ibi bizana umwimbu ndabiteza imbere turonke ibisohoka hama ibiza kwinjira bidutume tugura ivyo tutari dufise nivyo bizokuraho wa mujinya wabari gushobora gutanguza intambara zikurikira kugira wubahumurize babwira uti nta kamaro ko gusubira kujyana heraba ndiko ndabitunganya niko byategezwa kumera
niko kamaro k'amareta ico bita ijunja rya leta ni ugukuza abarongozi biteka bagira bati mu myaka 5 abantu turabageza kuri urugero tubaha ico bifuza natwe tubone yuko tuduze nabo ivyo bitabaye ubuhaye urugero rwabifuza ibihinduka kubandanya barema ubwenge bwo kumviriza ko ibintu biteza guhinduka ivyo ni ibintu bisanzwe mu bihugu byose niko bimeze ibihugu bitako bitekanye no munsi ntibitekanye kuko abantu batazi kuvuga bitekanye kuko amareta yumviriza ingorane zabo abakeneye kwiga bakiga abakeneye kurima bakarima neza bakeneye amase bakayaronka abakeneye kudandaza bakaronka imitahe mu mabanki bakagabanya amatodo credit bagasubiza ivyo baronse aba bantu badandaza ku mabarabara bakumva yuko babikora neza amategeko agatunganywa ntagire umupolisi aza kubakubita naho umupolisi abikora tekanya amenya ati aba bantu bariko barakora ibi nibo bazotuma ejo mpembwa umutegetsi akumva ati abadandaza babaye menshi nivyo bizotuma mpembwa neza barimye neza bakunguka nivyo bizotuma mpembwa neza nivyo bizotuma twubaka amazi mu gihugu tukaronka aho tuba gusumba je ngiye kugwana ndondera inzu yiwanje ivyo bintu biva muri vision abantu bafise mu byo bakora ntibiva rero mu kuza gusomangiza abantu ngo ntibikunda ngo nimutekereze oya ariko nkuno munsi ko uburundi wumva bugeze aho busuma byinshi busumba ko bw'ico bushora none vyari vyiza guha akaryo kumbura ivyo tuja kurondera mu mahanga ahubwo tukavuma duhikaze abaze kubikorera ngaha birashoboka bica bisaba nyene kimwe navuga urugero rw'ubuntu mu Burundi washaka hari amategeko meza menshi twarigeze mu myaka iheze kuva mu myaka ya 2016 17 18 kuba imbere mu bantu bari bafise amategeko ashobora korohereza abantu baza kugira ivyo bakora ngaha mu byo bikwita ko turavye vya doing business kugira abantu baze gukorera ngaha kandi benshi bari batanguye kuza vyishwe niki kusanga bamwe mu bategetsi baca bavyitamwo baja kubwira abo bantu b'abanyamahanga ngo ibintu mubikora nanje mutanshizemwo henshi bagiye barabivuga abantu bamaze kuza ngaha bagira batangure gukora bababwiye kugira bashira ama entreprise yabo ngaha anye ko ari ibintu bimara umunsi umwe bagatangura gukora mugabo mu nyuma umurundi akabari waza kubabwira ngo ibintu mubikora nanje ntarimo nubwo rugero rwo kubura ubuntu rwo kubura kubona iyo ibintu bija ugasanga abategetsi bose bagira bati tutarimo ibintu n'ibikorwa ivyo nivyo vyabujije abanyamahanga benshi kubikora hari amategeko yategerezwa gukurikizwa kugira ngo umuntu azanye umutahe wiwe ngaha anyakingigwe iyo rero adakingiwe ya mategeko acika ibikanganyoni abantu bakaheba kuzana imitahe mu gihugu cacu ivyo rero ntibibuzwa no kuhabuza amategeko bibuzwa nuko atamutima w'uburongozi utuma ivyo bintu bishobora gutunganya tumaze kuyaga kenshi ndiko ndavuga ivy'umutima abantu bakavuga ngo none ngo uwo mutima ngo ari karavuga ngo umuntu urabira mu bikorwa umuntu ari karakobwa igikorwa ciza avuze ngo muragikora urabibona ko yabivuze n'amajambo y'umunwa mugabo kugira kiranguke niho tubona ingene wa mutima wiwe ubituma bikorwa abantu rero bareka kudindiza abakora ibikorwa aho usanga abategetsi bose ubunye ngo bafise ivyibare ngo bafise imirima yabo ngo bafise ingwiyororero ryabo ngo bafise ivyo bari kwarakora ivyo nivyo vyerekana ko hari umutima mworo muri politike zacu abantu bibaza bose ngo nibo bazotunga babesha ngo nibabitunge narumvise no mu misi heze mwaravyumvise babesha abantu bakukuruka ngo bazokukuruka ngo babaha umushahara ngo ngungana ntuwabo umushahara wiwabo urinda ubananira bagikora bakukurutse ubahaye bamarira iki ikibazo cyo gufite umushahara ni kumenya uzogura iki uwo mushahara nico bita pouvoir d'achat ejo turashobora kuba twese dufise imishahara turashobora kongerwa amamiliyoni y'imishahara mugabo ikiro cy'ibiharage kigwa miliyoni 10 ikiro cy'umuceri kigwa miliyoni 20 byo tumarira iki ibyo bintu byarashitse muri Kongo ngahi Rwanda iwacu twebwe tukiri bato mu myaka ya 75 ifaranga rimwe ryo muri Zaire biti Zaire ryavunjwa amadolari 2 mu myaka 10 nyuma yaho 1986 idolari rimwe ryavunjwa hafi miliyoni 6 z'amazayire ivyo rero abantu nuno musumengo bo barondera amafaranga aho kwibaza kurondera kimwe navuga satisfaction gushitsa ibinezera
abantu ntibakwiye kuririra kuronka amahera menshi, bakwiye kumenya bati mbega make mfise agura iki. Uno munsi turafise ibiharage bikwiye mu Burundi bituma abantu bashobora kubigura mu mahera bafise. Turafise umuceri, abantu mu byo bajya ngaha mu gihugu benshi barya umuceri n'ibiharage canke ubugari n'isosi. Mbega amahera bafise barashaka kubigura naho bihagaze. Naye kubwira abantu bose ngo giye kubongera amahera, bahongera amahera. Uno munsi tugeze ku rugero rw'ico bita amahera ari mu gihugu masse monétaire, irengeye urugero rw'ibikorwa mu gihugu. Ivyo rero abantu ntavyo bumva. N'ubu bari mu manama ngo nibumvikane ingene ngo leta ibongera imishahara. Igikorwa saho gihagaze kumenya mbega ayo mahera leta ifise yashora gute mu mwimbu mu gutuma abadandaza n'abarimyi abariko barakora ibikorwa remezo vya entrepreneuria bashobora kuvyimbura bigakwira babishaka. Ivyo rero nta uri karavyitaho, ni bimwe bavuga ngo nukwisumamwo umwe wese ariko akora icibare ciwe. Ntidushobora kubishikako, amahera azoguma aduzwa uko leta ikeneye amahera aduzwa. Nimwe nakubwira buhise ndakubwira nti n'ubu bazoduza. Ubu budget ya leta yahora kuri 5400 miliyari, ubu igiye kuja kuri 6900 miliyari. Aho simvuga n'ibihengeri kuvuga menye barayashikanye canke ntibayaronse, mugabo kuduza amahera ushaka ni kuburi kuragura ico bita ama dépenses uhongeye kibice 29%. Yego, nsigurira ingene leta ishobora kuduza ibice 29% vy'amahera. Itize neza iti mbega bamwe batanga amakori biyongereye ubutunzi kugira tubongera amatax. Ariko ari gihe usanga biterwa na programme bazanye, usanga ni bikorwa none programme ni iki? Iyo programme niyo yategezwa kukubwira ati abarimyi bacu bateye imbere, abadandaza bacu twahora dufise abadandaza imiliyoni 1.5. Uno munsi abadandaza biyongere babaye miliyoni 2 kubera twaroroheje ibikorwa byabo n'imitahe yabo yaraduze. Twaraboroheje kuronka amadeni mu mabanki ku rugero biva ku 18% bija ku 10% canke ku 9% 8%. Ugereranije no munsi muri Kenya amadeni atangwa ku 9%, 7%. None umudandaza w'i Burundi umushirira ku 18%. Ubushaka ngo bigire gute? Biragoye ko nivyo rero nandiko ndavuga nti banki zikorana banini gusa. Aho rero ayo baterezo gukorana banini kuko dufise amabanki makenya afise n'imitahe mito, kuri bo bakoranye n'abafise amahera gusa ntaco bibatwara. Mugabo ivyo nivyo nabamvuga nti bija mu rugero rwo gufatanya ivyo bintu byose abarundi bakareka guhendwa no kuvuga kukubwira ngo iterambere ngo riko riraza ngo turi ku murindi mwiza, umurindi nyabaki. Umurindi ubonera muri kimwe nakubwira wa munzane. Nivyo bica bisigura ko ku mwaka tubura amahera yinjira, amahera y'igihugu aguma duga akoreshwa, mugabo tutabona ibiriko biragira ikimazi. Nigeze kukubwira turiko turaganira igihugu kibanye kimwe abantu no munsi bariko barenga miliyoni 120. Naco ni kitariko kirarima cimbora neza. Usanga bava mu gihugu cyabo baza gusuma ibiharage ngahi wacu. Nivyo vyatuma twebwe dutegeza gukerebuka tukavuga tuti tugwije umwimbu bazoza gusumira ngaha, baje gusumira ngaha bazana amadolari. Ivyo rero twategeza kuba tubifise mu mutwe gusumba ko amaturiko turazibira ngo ntibikunda. Bimwe nigera kubwira nti umwimbu wa gatanu nti n'ubwenge. Twategerezwa no munsi kuba turiko turaduza abaganga, abigisha kugira ngo abo bakongomani baze ngaho bacu bavuga turakeneye abaganga. Mugabe igihe abo baganga tutabafashe neza bose bakaba ari kubaherera mu France baherera i Buraya. Ibitaro bikaba bitagira abantu. Abonye ko bari kuza kwivuza iwacu bazanye amafaranga. None ivyo ntitubitahura, umwe wese umengo abaho uko abonye, abaganga bagiye umengo ntawe bitangaza. Ahubwo nyine kuba uno munsi ari umurindi munini w'abatauzi baja kurondera. Uko biri kose naho magumye muvuga ngo kuduza umushahara ngo ntibiza n'inyishu, ariko kandi abonye iyo bagiye bakubwira ati nta mikoro yatumye tuva aha. None eske murabona icokogwa n'uburyo cokogwa mubwira ngo ahubwo nabagiye binashobotse bagaruke. None ntukoresha ijambo ryiza mikoro. Umuntu umudugirije umushahara yahora ahembwa 200,000 umuhaye umuriyoni, umuceri wahora ugugwa 3,000 uciye ugugwa 10,000. None uba wamudugirije iki? Ikibazo so gutangura kuduza amahera y'abantu nuko ubasha bwo gushobora kugura ico kintu bipfuza. Nico gituma ndabikubwiye abo baganga abigisha bariko baragenda bata ubuzi, jewe ndabatahura. Ntushobora kuba ahantu ufise ubumenyi ataco bukumariye mu gihe hari handi ushobora kuja kubukoresha.
nico gituma mba ntahura yuko mu gutunganya igihugu nivyo twategeza kwiyumvira gushira amahera mu bikenewe kugira umwimbu wiyongere. Umwimbu kumwe nabivuga kiyo mvuze umwimbu abantu bumva gusya ibifungurwa sivyo, nivyo bintu byose bishobora kuduha urugero rwo kuronka ico dushora, rwo kuronka ico dukeneye kandi tugisangije bakavantara bikadutuma turonka nabifaranga ryabo ry'agaciro, rikadutuma natwe turonka ico twifuza. Ngivyo aho bihera. Amafaranga rero iyo yagwiriye y'agaciro aduha kongera umukozi wa leta ifaranga ry'ukuri, ntiriba ryitwa umurengera mugabo rimufasha kugura ivyo yifuza. Naho bihagaze. Ngira ngo bamwe na bamwe urumva babifata nk'ibiharuro, mwese yagira ati ngo nibapfe ko yampasimbura ico ndayakoze. Bukwi na bukwi umuntu wese umuhaye amafaranga wamwongeye ibice 10 20 araryoherwa. Mugabo igitangaje nuko ku mugoro bataza guharura ko bimwe byose yifuza byaduze muri urwo rugero nyene, ntaza kubigura rero. Nagira nti ni kuzoza turatahuza abantu ayo mikoro dushaka ko yiyongera aza dufatiye mu kivunga canke muri runini kimwe bavuga macro, ni tugifatire muri runini twibaza tuti mbega nk'uwo gufata igihugu nk'umuntu umwe ukavuga uti mbega abarundi twese twifuza iki, twaronse ico twambara, twaronse ico dufungura, twavuwe, ayo mahera yose nayo bita amadepense, ivyo twashaka gusohorera amahera ngo tubironke. Ubwa kabiri nivyo vuga ati mbega turayafisa yo dutanga bijanye, mbega tuza gusigarana iki, kimwe bita epargne, tuza gusigarana iki. Iyo rero amahera twaronse aba make kuvyo twifuza tugasigara twifumbereje, amahera naho yaduza abantu bose bagahembwa amamiliyoni ntaco bibungura. Bihera rero kuri ivyo mvuze ico twinvestisa kugira ngo tumenye ico turonka. Nivyo rero ndiko nakubwira nti abarongora ibihugu byacu uwo mwimenyerezo, iyo exercice ntayo bashaka kuyiga, baza bumva yuko baronse inzira yoroheje yo kuronka ico bifuza. Nabaye umutegetsi ngira mfata ingingo ko mpembwaya, ngira mfata ingingo ko ndose parcelle, ngira mfata ingingo yo kwiha amadeni yose nshaka, nubaka ivyanje, ejo nihagera abandi bazimenya. Abantu rero baca bagwanyira kuba abategetsi muri uwo mwanya baronka ico bifuza mugabo badashobora guha abarundi muri rusangi bimwe bipfuza bose. Ivyo rero bikeneye imwimenyerezo kubitahura n'ingene bikorwa. Okay. Hari ikintu cyahaye umwizera abarundi benshi kijanye no kuba dutangwe kwimba amabuye y'agaciro ashogwa hanze, kandi aramaze gushoka inshuro nyinshi. Mbere muri leta baravuze ko bamaze kwinjira ayarenga imiliyoni zishika 6 nimba ntihenze z'amadolari y'abanyamerika. Mugabo kuri wewe mubivuga kwiki, eske ajya mahera kuva canke kuva aho ubutare bwashokeye hari ico bimaze guhindura mu buzima bw'abarundi? Uramfasha ko je ntavyo numvise. Je nabonye batwereka amakamyo yikoreye agataka, ndakita agataka kuko ivyo biyimba si ubutare. Biyimba agataka gashobora kuba kari mu butare. Hama mbona amakamyo yuzuye yafashe urugendo, abanyamakuru mwaragiye murabitwereka. Sindabona rero umuntu ahagaze muri berbe abwira abantu ati burya uno munsi haje miliyoni zingana z'amadolari, z'amayero canke z'amayuan canke z'amayen, ati namahera y'agaciro ati yaje nganuku, ati rero ibi bigira bidufashe muri iki gisata canke iki gisata. Ivyo ntavyo ndabona. Sinzi rero nuwo bayararinganije akavuga ati bijya vyasohotse burya byari kuvamwo igitigiri kingana gutya, none habonetse make canke menshi. Ivyo rero ndabifata nka propaganda, kuvuga ibintu utariko urabigereranya mu biharuro kugira abantu ubanezereze ubereke kuri kurabikora. Ivyo rero byaca bisigura kimwe wambaza ubwa mbere nari gutahura yaba bavuze bati Uburundi bwari bufise igihengeri mu byo kugura ibitoro, ubutare tumaze imisi dushora ca gihengeri bwa gifutse mu mezi 6 canke mu myaka 2 kizaba cafutswe. Nico natahura rero kuri wowe ivyo mbwiye sindabifata nk'inkuru, ndabifata nk'urukurukuru kuri jewe. Mugabe ico no bivuga ko nuko ibihugu byose kugira bitera imbere vyikora ku byo bifise. Nkuko babivuze rero ni ibintu bifatwa materiel, uvuga uti no dandaza. Ikiba gisigaye nakivuze n'umutima w'abarongozi wo kumenya agaciro ivyo bintu bifata nico biza kumarira abarundi.
turazi ibihugu byinshi bitunze cyane mugabo gushika n'ubu unye bifise amareta n'abanyagihugu bakenye cyane ni si ibintu sagasishora muri aho iruhande yacu turafise igihugu ca Kongo gitunze cyane mu isi gifise byose mugabo camakira inyuma si ukuvuga yuko rero kibuza ibintu kibuza ababitunganya turafise n'ibihugu mu isi biriko birabarutura ata bintu byinshi bifise nk'agahugu gatoyi nka Île Maurice mugabo usanga kariko karabarutura mu gutunganyiriza mu gushisa amahigo y'abanyagihugu bako rero kuri jewe ikiba kinini si ubwo butunzi wari kuravuga dufise bw'ibiki ni urugero n'umwanya bimara kugira ngo bishitse amahigo y'abantu umunsi rero uzoba waronse ivyo biharuro ukambwira uti igitoro cabonetse uzozumbwira uti wabonye bya bintu byashoka aho niho nzogira ikiganiro kiryoshe numva yuko mfise ivyo ndiko ndasigura nayo ubundi ngaha anye gushika unye wabivuze tuguma dusubira inyuma ariko wewe nk'umunyepolitiki ivyo vyari bikwiye gutunganwa gute ubwo butare burahari mugabo uburundi buracahajije byinshi yego byari bikwiye gutunganwa gute rero kugira ngo bibe inyishu ku bibazo ubwa mbere maze kubivuga kenshi ubwa mbere habanza kuba vision y'umunyapolitike ko ndakunze kumva ngaha turi kutumwa twagiriza abantu ngo nakangwa ngo bari ngo bivye ngo birukanywe ngo bagize ikibajya n'aba executant ndababara mbonye umunyapolitike ahagarara ariko aragiriza aba executant ngo nibo ngo bononye ngo amamiliyaridi sivyo ikintu ca mbere kiba hehe n'umunyapolitike agira vision akavuga ati iki kintu nifuza ko gikoguku kandi kigashitswa ubugira kabiri ni kuzana abahinga babizi babikora ibihugu bindi bigeza aho bivuga biti ikintu cyacu twahora dushora nikize gihindugirirwe ngaha dusaba ibikenewe mu minsi heze numvise umukuru w'igihugu ca Gabon ariko arasigura kuri radio ikomeye y'abafaransa ko bagomba guhagarika amasezerano bahora bafata umwimbo wabo bawutwara muri ico gihugu ko yasavye ko bazana amahera bashireho izindi bitransforma bazane n'incabwenge zabo zize kubikorera harya babikorane baze bigisha babikora hanyuma babihembegwe n'ico gihugu kironka inyungu yabo ngaho iyindi sigari ngaho ayo masezerano niyo bariko baragira ico rero nakubwiye ni igikorwa kigira kabiri inyuma ya vision umunyapolitike ategerezwa kugira amasezerano meza n'abahinga b'ibihugu incabwenge mu ngero zibiri abahinga n'abazana amafaranga akababwira ati je nta mafaranga y'ico kintu mfise nimwayazana ngaha na karorero ari gitigiri kingana na a mukazana n'ubwenge bwitwa technology bungana nico no kwita ikiguzi B mukazana n'abahinga bangana uku bafise ikiguzi citwa C ivyo bintu cyo biteranije je ni mu bifate nk'ideni nzoriha mu myaka imuga mu bikorere ngaha hariho wanje ari karavyiga azobikoze iki ivyo rero nivyo bita amasezerano inyuma y'amasezerano haca hatangura gukurikizwa amasezerano kugira ivyo bintu uraba umwanya bizomara nico nawe uzoshiramwo nico baca bagusaba umuyaga nkubu uzoshiramwo abahinga biwawe nawe ushobora gushiramwo kugira baze bavyige ivyo bintu byose bikaza nivyo bita ibikurikira amasezerano ni mu nyuma hatangura gukora ibijanye nuko bavuga bati reka rero tubitangure ni igikorwa gishobora gufata umwanya munini kenshi amashira hamwe nkayo kugira atangure gukora arafata henshi imyaka igera ku 12 15 iwacu rero abategetsi ariko tuko turaba Burkina Faso byakozwe umwanya muto ntibirashika ndivyo ndiko nakubwira bari mu nzira bariko barabikora amasezerano yabo menshi barayahagaritse basaba ibihugu kuzoza ku investisi wabo kugira babikore ubu unye niho bagihagarika amasezerano bariko barabikora ntibaratangura ama production muri ico gihugu ni inzira ziriko zirashikwako ni ibintu kenshi bibamwo amananiza si ibintu rero uza kubwira abanyagihugu ngo ndayoye ibivu ngo ndatwaye ngaha ngo eje muzobona amahera ivyo nivyo navuze ni uruhendo rwa politike bica kure bica mu bintu byinshi abanyapolitike nabo iyo biyumviriye ko amamanda yabo amara imyaka 5 abandi ndwi ko bishobora gushika batarabishikana baca bafata ivyoroheje ngo reka ntwari ibindi abibiza ivyiruka ama entreprise nkayo kugira ngo ashike ahagera ku ma production
nivyo ku mwimbu nivyo bita amarentabilité ni ibintu bimara umwanya munini ushiramwe abahinga utiyumviriye ngo nije nzoba nkiri president ngo nije nzoba n'umugambwe wanje uzoba ukihari ushiramwe amasezerano akomeye musinya n'abahinga muvuga muti ibintu tuzobihagarika mu myaka 50 bizaba biriko birakorwa si ibintu rero vyagihutihuti si ibintu vyagihutihuti tuvuga ngo twashoye ubutari mu kwezi kwa gatanu ngo mu mwaka uheze ngo inyungu yaje ntibikunda ivyo n'uruhendo sivyo n'amayagwa yo kunezereza abantu kugira abantu bame mu minsi mikuru batamba ngo burya ngo turi kugahiye ngo ejo ngo kiracamwo n'amajambo y'ubu unye murema mu rwaruka gubu muriko murarema ngo caciyemwo n'amafuti itunga ry'igihugu sindabaca umutima nigeze kubikubwira homme du changement akazina k'ubuhizi keza cyane abantu babiri bagomba kugira ubugeni barabutegura umwaka imyaka 2 bakiyumvira ingene babanza kuba bagenzi bakabibwira abavyeyi bakarondera vyangombwa ari babiri nsigurira ingene igihugu kigira umugambi w'iterambere ngo mu mwaka umwe ukubera wateye ibiti vy'amavoka igihumbi ukaja gusigura ngo ejo ngo nzobaha ibi nibi ngo kubera nateye amavoka ngahe ngo kubera warimye ihegitari 5 z'ibiraya ugaca kuvuga ngo ejo ngo twicaye ku gahiye ivyo bivuga igihugu imigambi mitonyi isanzwe mu gihugu mu by'ubutunzi rentability harugwa ku myaka 9 imigambi isanzwe nkeswe rero ibintu remezo bikorwa n'ama entreprise amayizine ibikorwa bishobora guhagurutsa abakozi reka mfate nk'akarorero mu bintu twagezemwo kugira ndaguha akarorero wavuze president Bagaza yashitse muri iki gihugu mu 2026 kidafise ideni gifise ico bita cote leve yo kuronka amadeni mu gihugu makuru atari makare arerekana yuko ku ntwaro ya Micombero ivy'imiganjanyiro byari bikiri hasi nta madeni menshi yasavye ku buryo igihugu ruko ibintu byinshi by'imigambi yagiye arasaba byagiye mu ngiro n'ingoga amashira hamwe yagiye gukora hizi imyaka 3 imyaka 4 kugira akore je ndibuka turi abana Sosoma itanguye gukora yakora isukari igomba kwirabura isa n'ibivu ya mbere kugira ngo bagere ko imyaka 5 bavuge bati ya society iragezweho Kotebu kugira tangure kuronka bijya bidari twabona mu myaka ya 88 yari imaze imyaka hafi 9 iri kirakora kugira ngo umenye uti gwabageza ahantu bariko barakora ubu rero tugeza ahantu abantu bumva umengo imigambi nk'iyi ikomeye ni bintu umuntu akubwira mu kwezi kwa mbere mu kwa gatatu muri kugahinga umugira muri sivyo n'umugambi usanzwe wo ubugeni bw'abantu babiri uramara imyaka 2-3 kugira ushitswe ivy'igihugu nivyo wobwira abantu ngo amezi 3 ngo ni murindire ngo ngira ndabereke sivyo namayagwa namanezerezwa yumvikana ngo umuntu atwaye imanda imwe rero yohava bava ku butegetsi atacakoze ivyo rero yoshiraho umushinge gusa bizoba oya bica biza guhimpigi babandi bavuga ngo manda ntikwiye ngo nibiki oya sivyo umuntu ntatwara igihugu kugira ngo we ari we yibaza ko ashitsa byose igihugu gitwagwa n'abantu benshi kujya kwa matafari ushobora kuvuga ngo je ndi tafari rimwe ngo nije nzokubaka inzu ugiye guharura amabuye n'amatafari agize inzu ni menshi cyane kugira ngo inzu izomeremo neza nimwe nigeze kugutera inkuru mu kindi kiganiro wewe wabitanguye ushobora kuba uri buye ry'umushinge hariya mu kuzimu mugaba binjiye mu nzu bazobona ya karo ya nyuma iri heza muri salon siyo iba yarabitanguye babonye agaciro k'inzu bahava bakitirira irya karo ya nyuma bahava bakitirira irya plafond ya nyuma babonye mugaba inzu yagizwe na ryabuye rya mbere munsi abanyapolitike rero hari igihe tuba dushaka kwibaza ko tuba byose tube ryabuye riri mu mushinge tube na ya karo ya nyuma iba hejuru ntibikunda manda y'umuntu hariho ibintu umuntu ashobora kugira vyoroheje bitunganywa mu myaka 2 hari ico bita mu by'ubutunzi umwanya muto ico bita le court terme ni bikorwa bishobora gukorwa mu mwaka hari ivyo bita le moyen terme ni bishobora gukorwa hagati y'imyaka umwaka umwe n'imyaka 5 hari ivyo bita le long terme ni bishobora gukorwa mu myaka myinshi ntushobora rero kubaka amabarabara dans le court terme muri court terme ikintu benshi babashaka ni iki nico ni bita cohésion sociale ntuzenya conscience de développement kumva yuko haje umurongozi abwira ijambo ryiza abantu
agahiteka abanyamahanga ati nimuze ku invesisi wacu, agakura abantu mu maprison bakavayo, akarekurira abantu ibintu byari bibabujije mu mategeko byoroshe gukura mu nzira. Ivyo ni ibintu bakora muri court terme. Guha abantu uburenganzira bwo gukora ivyo bariko barakora, bari babujijwe n'intwaro yahahora canke n'ikindi kintu. Kubwira abantu uti nimudandaze nimugira iki, mugabo ntushobora nk'akarorero guhindura système éducatif muri court terme canke muri moyen terme. Ngo uvuge ngo nk'ubu benshi bariko baridoga, twe twaravyanditse mu gitabo, bariko baridoga kubera iyi système d'éducation twagiyemwo ya fondamental na post fondamental. Hari abantu rero babwira abantu ngo turaduhera mu windwi ngo tuyihindure, ntibikunda. Si ikintu uhindura mu minota 2 kugira ipfe imaze imyaka 20 yapfuye ugira uhindure mu myaka 2. Na cursus y'umwana muri primaire honye ni mara imyaka 6, none wo bihindura gute mu myaka 2? Ngo abana ngo ntibakivuga igifaransa neza, ushaka kubihindura mu myaka 3. Ni ibintu bifata umwanya. Si umukuru w'igwigura yacaza ngo ngira ndabikosore, ushiraho umushinge mwiza, ugashiraho n'inyigisho zituma no gukurikira, atahura ko mutari ba mwana akaza nawe kubikurikiza. Niko ruhererekane rwa politique, ni kimwe nabaza mu misi heze. Mvuga nti ni habe financement des partis politiques. Mvuze financement, abantu bose bazi ngo ni imigambo yo bikeneye amahera, sivyo? Imigambwe yibungenza abarongozi b'iki gihugu mu myaka. Abo barongozi mu myaka ni bande? Bari mu migambwe itandukanye ntitubazi. Ivyo bariko bariga ntitubizi. Nyimba bariko bagaburirwa bimwe muvuga ngo dusara bwaye. Nyimba bariko bagaburirwa inzigo. Nyimba bariko bagaburirwa muri iyo miryango mu migambwe babagaburirwa umutima mubi. Bakaba bariko babagaburira ubwe gito. Ejo muzobatora. Muri FPI akamaro kacu so gukritika. Turiko turema abantu bazobikiza kubera iki? Aba bariko baraduha ivyo baduha nivyo bagaburiwe. Twe twarakuza abantu babwirwa ngo ipronira gatemba. Ngo exefabira gatemba. Abandi baza bakuze nabagira bati ivyo nyene. Uno musi nabandi nivyo bariko barabwirwa. Ngo sende vyigira gatembagara. Igiso cyayo kira gatembagara. Ninde yicaye ariko aribaza ati mbega bitembagaye nzogira ibitandukanye nivyo bagira. Mbega nina hashika jewe nzohaza abantu bitandukanye. Nivyo rero nakubwira nti le financement des partis politiques no kugira ngo tumenye ico bimaze. Nta uhindura rero ivyo bintu ngo nukubera yaronse manda imwe canke zibiri. Ushira hitafari ryawe kubera ubugwa neza kimana kubwira vision yawe. Ugashiraho une bonne négociation, ama convention ajanye n'umutima n'inyigisho ufise n'urugero rw'ubuntu ufise. Hamu bwa gatatu ukazana ababitunganya mu bwenge b'abanyamahanga n'abari nabi wawe kugira bavyige. Umu executant abikora munsi hasi atana kimwe ashobora guhuvya. Icanyuma haza abagira control badahuje na bamwe bo hasi bidasa ngo baze kuza kuvalida amafuti ngo biratunganye kandi atari byo. Ivyo byose rero n'urugero warumbariye uti vyotunganywa gute nuko bikogwa. Si kibazo rero cagusemagura amasoro uko umuntu abonye ngo nje ngo mu myino bya kitanu ngo nzobagira ibitangaza. Sigurira abantu uti jewe muri umwaka nakubwiye ko ibintu byose bitangura muri vision. Iyo intwaro zitagira vision nuko zisambuka. Bifate ko ari umwana wiwe, uri muhira ufise umwana akubwira ati papa ati jewe sinagiye ku ishuri namye kwiba kandi ngaya amahera ndazanye dusumisha. Uri umuvyeyi ugacuvuga uti mwana anje ugize neza ahubwo ntuzosubire ku ishuri uzuraja kwibuzane tufungure. Kubintu nturondeye amahera. Umwana yakweretse ahantu hava amahera kuko agiye ku ishuri ntiyahora azana amahera. Murakenye muhira wewe mu mutima wawe ugira uti umwana wanje nari namujanungise ku ishuri mugabo ku ishuri nta mahera bazana. None yaronsa hakura amahera kandi nayo yiba ahubwo bandanya mwana uze kuyazana. Umva wamuhaye uruhusha amahera mwayaronse niyo murokeneye. Mu myaka 3-4 wa mwana yagenda kwiba natashobora kwiba hajya zotaha nawe agufate mu kanigo ashire hasi. Amareta atagira vision nuko izo nzoga zica umunyagihugu uzikura mu ifaranga nyabaki nta faranga zizana. Ni giki gitangura hagati y'amahera n'umuntu. Ufise abanyagihugu miliyoni 13 ukeneye ko biga, ukeneye yuko bagira amagara meza, ukeneye ko baduza umwimbo. Hamubabwira ngo ni munywe inzoga ngo kuko nzazanya amahera. Abantu benshi muri kuki bariko baranywa izo nzoga. Twibukanye
nta muntu numwe anywa zijya nzoga kubera zifuza. Zijya nzoga benshi bazinywa nk'akantu kagasinziriza. Bafise amagogwa menshi mu gihugu ku buryo batakironka itiro. Abavyeyi abana ntibakironka itiro. Agira ati kugira nsinzire mpakantu kanyobagiza ubwenge kankumbagaza ku mugoroba shobore gusinzira. Abo nabo babironkamwe amahera bagira bati turaronse ikintu gidutungisha n'ingoga. Turiko twica umunyagihugu twese tubibona hamwe umuntu aze kuvuga ngo abikuramwe amahera. Ibihugu bitera imbere amahera ava mu gucuya c'abantu ntava mu gusinzikaza abantu. Ivyo rero ni ikimenyetso simusiga cyuko abantu batagira vision. Urashaka gusinzikaza amagara y'abantu bawe ubizi neza ngo babikuyemo amagara. Raba ibintu henshi bigirwa urabe nk'ibintu bishobora kwemerwa ingene bikorwa. Itabi mu bihugu baragera ahantu bavuga bati shira ko mwandike yuko risinzikaza amagara y'abantu. Bakavuga bati mugabo rize kunywa abantu bakuze bazi ko bakuze ntagire uwo tubona bari ko bari hawundi. Bakanagira mu rugero bagira bati amatagisi yabyo naho tuyaronka ni dutume mugabo tugabanya ntibihave bituma abagwara ingwara z'ibituntu ziva ko zigwira. N'ubwo rugero mba nkeneye kwibaza tuti tugera ku rugero ruhe kugira ngo dutahure iterambere turondera. Hariho nibihugu bamaze kuvuga ati ntihagira ahantu na hamwe usubira kunywera itabi habona kugira ngo abarinywa babe décourager urironkamwe inyungu abone yuko ahari ronkera hagoye. Iyo rero nawe uvuga ngo nibabinywa ubu twese turamaramara uca mu mabarabara mu miduga abashoferi bose ubona bari ko baranywa utuntu turi mu plastique bibazo uti ivyo banywa nibiki. Umuntu rero w'umurongozi avuga ngo nibibandanye kuri jewe nta kindi arondera byerekana ko atagira vision byerekana ko atazi yaja. Ariko ikibazo ngaho eske ko bari kwirengagiza ko hasanzwe hari ibinyobwa mva makungu binaboreza gusumba ivyo nta vya whisky tequila n'izindi nyinshi zirakaze gusumba ngaho. Ntibifise même coût de production. Erega ikibazo si kubera ngo ibindi biza bijya binyobwa bikaze biva handi ingene bikozwe n'ingene bitunganijwe siko ngaha bitunganijwe bijya byo ngaha anye bikozwe ku rugero rwo hasi cyane de façon kwita mu twamugina archaïque ku buryo umuntu wese wo kwibara barashobora kuvyihereza canke no ko bigugwa make bica bigura. Baranadugije nivyo ndiko ndagusigura baradugije n'urugero bavuga ngo nibabiduza amahera ku buryo abantu baca bagenda bagateranyira ayo mahera kugira ngo babinywe babigabuye. Abantu ntibaba ari bijuju ivyo byose barabirondera. Nico ndagusigurira nti leta iciye ubwenge ishiraho amananiza kugira ngo ico kintu gishobora kwica umuntu ntacihereje vyoroshe. Gushiraho rero ubworoshi ngo kubera amatagisi uba utoye amahera ugatakaza abantu. Nivyo nakubwiye si ikintu tuganyira ku mwanya munini ni sinye yerekana yuko ata vision office iyo utakaza umunyagihugu wawe kubera urongera amafaranga. Nibisanzwe ni nkuko ubwira umwana wawe utigenda wikorore baze kumpa amahera. Kera batutera inkuru ngo umuntu yari kumwe n'umwana wiwe hama baja busibara bagonga nyamwana arakunguka hama uvuye mu modoka aca babwira ngo mpore sinzi yahaye uwo mugore yarafise umwana ngo amuha 5,000 ngo acara muhagarika ngo reka nzane n'undi mushingana ngo umugonge ngo umpereza yandi. Ni mu mutwe w'abantu ingene haba hameze. Agira ati ungongeye na 5 wo mpa 20,000. Nivyo tuba turimwe mu bihugu iyo twibaza yuko ubuzima bw'abantu dushobora kubukoresha ivyo dushaka kugira turonka amahera. Iterambere ry'igihugu ntigishobora kuva muri ivyo. Iterambere no kuvuga abantu bamerewe neza bafise ivyo bifuza bashobora no kugira ico bamarira ibintu. Iyo rero umaze gutobagaza ubuzima bwabo ubushaka ngo umuntu nk'amahera ngo mariki ayo mahera muzoyamara muri ko mubaka ibindi bitaro byo kuja kubavura none bitumariye iki? Nakamara amazi no munsi henshi barabikubwira uraca ahantu umugabo w'imyaka 20-25 adashobora guterura indobo kubera yirirwa kuri tujya tuyoga. Ivyo ni ibintu byo guhagarikwa nta mahera bivamwe urupfu nta murongozi w'igihugu yarakwiye kubisigura. Sinza ahubwo nimba ari ukuri ari bavuga ngo baranashira amajya amatafara ahiye ibifu vyayo abandi piripiri ubube gito bwose bokora igihe guhanwa muri iki gihugu bitagihari umuntu ashobora gutabagaza abandi ntahanwe kubera udufaranga. Narabonye muri commune Ntahango umustanteri yagize yafashe uruhara akaja kubisesa ngo iyo biri mu nyuma ukaza wumva ngo abantu ngo bari babikoze ngo babaciye amande ngo y'imiliyoni 2 ngo babaciye amande z'imiliyoni 3 bijya bintu abari karakora bigugwa miliyoni nyinshi cyane gutanga miliyoni 2 z'amande agasubira kubikora biva ariko hoho ivyo turakunze n'ubundi kubibona
aho indongozi mu karere runaka arongoye ashobora gufata ingingo ati ibi nibi reka tubihagarike muga ikibazo abihagaritse hadahagarizwe uruganda hagahagarika kujya mudandaza mutoya yabiranguye ni kimwe banavuga kare kuri niko vyabikwiye niko ni kimwe banavuga kare ubwo ruganda ugasanga n'ugundi munyacubahira arusha ingufu musitanteri ni manque de vision nabikubwiye gahagaritswe ujya mudandaza mutoya ujya canke uri karabidandaza kwibarabara wabikoze industry batayihagaritse nivyo ni bamwe bose bariko barita mu rudandazwa kandi bafise uburenganzira bwa leta kubera babikorana n'abandi bakomeye kubera bagiye kubasigurira ko ari itunga ryoroheje bazoronka ubuzima bw'abandi ntaco bumaze ivyo rero birahagije gutahura kuko tuhora tubona yuko abarongozi bakomeye muri iki gihugu iyo ubagiriye nabi aserutse na gatonyi acaja mu gashubwo nyene umuntu aba arengeye na gatonyi arahanwa bihagije mugaba abandi bose badahanywe umuntu aratahura ico bivako. Okay, reka je numva no gushimira ku kiyago mu shego dusangiza kubijanye n'ivyo hinduka ahanini bigamije guha ubuzima bwiza abarundi ariko ahanini twe twibanze kubijanye na commerce kugira ngo bikogwe mu muco bikogwe bigamije kuzana inyungu ku barundi harakajamo mu kurangiriza kombora. Urakoze cyane ni kimwe navuga kuza kuganira namwe bimpaka ryo ko gushikiriza bikenzi umugani wa baraha ati gushikiriza urugero gukutamenya kwanje kugira ngo haba bandi tugusangira bankuze canke dukuzanye nzoguma ngaruka kugira ngo dutahuzanye mvuga nti nibireme uburongozi bwiza mu bana mu bakuri ko bararuka ejo igihugu gishobore kurongorwa n'abantu bazi bariko barakijana bataririra icibare cabo canke ako bashira mu nda baririra kubona bashobora guhaza abantu ineza bivanye n'ingene batahura kubitunganya gusumba kwitunganiriza. Murakoze reka kandi namwe tubashimire mwafasha umwanya mudukurikira kino kigana mu gisangiza inshuti abagenzi aho hose muzi hari community ahurira abantu bumva runo rurimi rwacu mubibasangize maze turushize gusangizanya impinduka nuko naho butaha bye bye. Murakoze.